aha je njya ndakivuga ukundi uko ndaciyumvira. Hariho n'ikindi cyavuzwa ati none ati hari ikintu cyagiye kivugwa uratanga inyishu atamezi 6. aha je njya ndakivuga ukundi uko ndaciyumvira. Amezi 6 arakwiye kuko mu ntara nta ma conception aberayo, mu ntara nta ma conception aberayo kuko mu ntara habereyamwe ama conception bizoca bigongana nibyo mu bushikiranganje. Mu bushikiranganje no bakora conception n'ibintu je n'ama planification, hanyuma kumbure bakore n'ama suivi. Mugabo ahanini muri mushikiranganje ubu navuze ko akazi kagiye kuzogabanuka kuko mu bushikiranganje bari bagejwe l'execution. Ubu rero l'execution igiye kwideplacer imanuke cyane mu ntara no mu makomune bien sûr. Bice bivuga rero yuko arya mezi kubera ko mu ntara batagiye gukora conception, mu ntara ivont exécuter. None aya amezi 6 kugira ngo ushobore ku executa, ushobore kuraba yuko la loi ishobora kuba applicable cyangwa no mu zindi nzego bishobora kuba applicable, ko mu ntara les activités ari viables et fiables. None birasaba 6 mois ari exécution. Mugabo uci bivanga na conception là ça sera très dur, ça sera bizoba ari ibintu biremereye kandi hazoca hivangamo n'abantu benshi n'izindi facteurs nyinshi. Mugabo comme ari bintara zoba ari execution, ico gihe byo 6 mois zirahagije kuko bamba kugira ngo babonye yuko ibwirizwa rishobora kuba appliqué atakibazo. Mugabo mukongeramwo na nkuko byari bimeze ubu byari bimeze gute mu ntara bakora ivyabo muri ministère ugasanga biratandukanye. Ariyo mpamvu hagize ababwira abashikiranganje ati zamumanuka mu ntara. Wagije je nagize un peu de sondage mu ntara ugasanga ibiba mu ntara bakubwira yuko abadeje bateza kubimanukana, ugasanga abadeje ntibazwi mu ntara. Avuga ati je sindi jambo n'umudeje aje avuga ngo aje muri mission ko yakora ibintu arungikanywe n'ubushikiranganje baze kutubwira cyangwa ubutumwa n'ibiki. Urumva rero yuko uko byari bimeze le ministère zasa n'iziri coupe. Ubu rero coupe yahariya mu ntara ubu rero bigiye kuba lié muri au niveau de l'administration centrale, au niveau des ministères bazoza bakora ibintu bijyanye n'ama planification, ibintu bijyanye n'ama conception, hanyuma bace babirungika hariya mu ntara pour la mise en œuvre, l'exécution. Nabo bace basangira ububabare cyanye uburuhe babusangiye n'amakomune kuko buri amakomune nibo baguma ari la clé mu bintu bijyanye n'ize kuko nibo bafise amakomune ne yafise n'abene gihugu. Intara ntizifise abene gihugu, amakomune yafise abene gihugu. Niyo mpamvu ni nabo batora. None se batora mago mu ntara ntibatora, donc abene gihugu nabo mu makomune. Arende ko ndabivuga kugira ngo au niveau des textes d'application nise ushobora kujya bize bifashe nami ndiko ndabivuga kugira ngo turiko turiyumvira ibi hari ibintu bimeze nk'ama reference, ibyiyumviro by'amarefe ugenda ucuherako kugira ngo umuntu acavyumva beaucoup plus facilement.